akatiro ka mbere umuryango ufite mu bugingo bwanje n'ubw'iwawe ni uko umuryango nibwo rubuga rwo kwimenyererezamwo uburongozi. No kuvuga iki? Twese turazi ko igihugu cyangwa isi bigizwe n'imiryango. Uko umuryango umwe wese ubayeho niko n'igihugu na sosiyete imera. Imbere y'uko umuntu rero yitwa umurongozi mu kazi, mu ishengero, mu ishirahamwe kanaka, aba yabanje kuba umurongozi muhira iwe. Izo ni zimwe mu nyigisho zatunganijwe n'ishirahamwe ICM zariko zibera muri komini Sare, intara ya Bujumbura ku magenekerezo ya 3 na 4 Ruheshi umwaka wa 2024. Jean Bosco Iteriteka, umwe mu bafasha gutegura inyigisho z'uburongozi mu gukorana n'ishirahamwe ICM mu karere ka Bujumbura, arashima ukuntu izo nyigisho zakiriwe. Icambere gitera intege cyane cyane umuntu ari karatanga ivyigwa by'uburongozi ningena abantu akigoro bashizemo. Ivyigwa uburyo bitunganije, abantu baraganira, inyuma y'icigwa baraganira bagasangira ivyumviro. Biraryoshe rero kubona abarongozi bose bariko bakorera umwene gihugu umwe, bariko baravugana bari kumwe, baganira baterana intege, aho kumbure mu muco rimwe na rimwe usanga umenga hariho inzego zinubana, umenga ntizikorana. Biba bitera intege rero igihe tubona abarongozi bariko baraganira baterana intege, bavugana ahubwo ingene bahava bashira mu ngiro ivyigwa, bose barajwe ishinga no gukorera umwene gihugu. Ni ibintu rero bitera intege. Ikindi nuko twabonye abantu mu bimenyerewe akenshi iyo inyigisho ibaye ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri nta bantu bashasha baza cyangwa ugasanga igitigiri cyagabanutse. Twatangajwe rero ngaha muri komini Sare ingene tubona ahubwo ku munsi gukurikira haje abantu basaga 30 bashasha batari bahari, bisigura ko abantu baguwe neza ku buryo babwirana bagaterana intege kuza. Rero biratera intege gose aho ubona inama irindi hera abantu bagishashaye ibintu atano wipfuza kuhava ngo agende ngo asohoke, ku buryo abantu icigwa gicitse gihagaze turiko turaganira baba bwinyavye hanze bakagaruka. Yacamenyesha ivyo bashoboye kurabira hamwe muri izo nyigisho. Mu minsi 2 twarashoboye kwiga ivyigwa 8 dukoresheje abahinga bacu ba hano babigisha babizobereyemwo, mbere basanzwe bakoreshwa mu nyigisho mu nganda nkuru aha ngomvye kuvuga Igitega, Bujumbura n'Ingozi, aho twize ivyigwa vyatanzwe nk'aba hano. Umwigisha yitwa Onesphore Manirakiza yatanze icigwa kivuga kushobora kurangiza neza mu burongozi hamwe n'umwitwarariko umurongozi ategeza kugira mu bijanye no gutunganya umuryango wiwe, aho yerekana muri ivyo vyigwa vyose yuko uburongozi bwiza buhera mu rugo. Igihe uburongozi buhereye mu rugo, ubutungane burasasagara, kuko uwo muntu ntaba ari kavuga ivyo yigishwa, aba ariko ashira mu ngira ahubwo ivyo yamamo. Abandi bigisha ba hano twarakoranye, twarashoboye kuronka ivyigwa vy'uwitwa Ashere niyo nizigiye nko mu cigwa kivuga inkurikizi z'amanyanga ku gihugu, aho twaboneye hamwe n'abandi barongozi turi kumwe hano yuko amanyanga ari mu buryo bwinshi, mu buryo bw'amajambo avugwa, mu buryo bw'inkaratasi no mu buryo bw'ibikorwa bitandukanye byose bijana muri ico. Mugabo kandi yarigishije n'icigwa cigwiza mwimbu, aho mbere mu byafashije gose abitavye hari ikintu kijanye nuko hari umwimbu tubura kubera abantu bagaragaza gutonda ku bikorwa muga ntibashobora gukora igikorwa cabo nkuko bimeze, bagakora kubera ikijisho. Mbere muri uko kugabanya umwimbu ugasanga n'amasaha ntiyubahirizwa canke umuntu agatonda atatonze ntakore. Mu bigisha mva makungu twashoboye gukurikirana nk'ivyigwa kivuga impamvu nyayo yo kuba umurongozi, icigwa gihamagarira abantu kuvyukuri kugushira umutima ku cotuma abarongozi tugirirwa icizere kugira ngo uburongozi bwose tubukore mu vyukuri twizigiwe nabo tujejwe. Novuga nk'ikindi cigwa catanzwe kandi n'umwigisha atari uwa hano, umwigisha avuga ku bushobozi bwo kubaka umugwi, ingene twubaka umugwi, mbere n'ivyo twokwirinda nk'amakosa mwamwe aranga abarongozi bikunda, aho abarongozi batari bake hano bavuze ibitari bike byasa no kubona yuko hari ivyo bitatunganywa neza, twizigira yuko bigiye gutunganywa neza. Muri rusange nivyo hamwe n'ibindi, kuko izi nyigisho ziguma zitunganywa, twizera yuko uburongozi bwa komine nkuko bwabivuze bagiye gutunganya kugira ngo tugire n'ayandi ma edition, ibikorwa bibandanye, dutanga intererano yacu ko twizera yuko uburongozi bwiza busasagaye
niho nayambona kazoza Uburundi bufise tuzoshobora kwishikako. Musitanteri wa komini Sare Gilbert Niyonkuru avuga ko biteze vyinshi bigiye guhinduka ku ndongozi. Izo nyigisho muravye nk'ezari zitunganijwe ni inyigisho mubona by'ukuri ko zaje abene gihugu bazishashaye abazironkejwe ugiye ukaraba ukuntu ngene bazindura ukaraba ngene bakurikiye atakame kabacitse turabona neza kandi turizeye yuko bigiye guhindura bitari bike mu burongozi kuko namaze kubivuga mwumvise yuko zari zitunganije ku ndongozi z'imigwi inyuranye kuva hejuru gushika hasi nkuko twanabivuganye nabo nyene cangwe mu majambo bagiye twumva bavuga hana hariya turiteze yuko byinshi bigiye guhinduka nk'ibijanye n'uburongozi twasabwe yuko umuntu yogerageza gutegura niba niko ndakora no munsi yego ngakora mugabo kandi ngakora je ntikorera ego indongozi zikunda kuja imbere ugasanga uratangura igikorwa mugabo ugasanga wanashaka ntunashimiwe mugabo hakaza gushimirwa uwagiye gushitsa mu gace ko wari watanguye rero turasabwa kandi bose bagiye niyemeje yuko mu bisata barongoye bo bagiye gukora byinshi byiza bishoboka batakoze kugira ngo bashimirwe n'abariya mugabo bakore bumva yuko ivyo ko baratunganya ari biza biteza imbere imiryango yabo cyangwa ubuzi barongoye cyangwa igihugu cacu mugabo muri kazoza kugira ngo igihugu cacu kize gishobore kuba kigeze ku rugero ruboneka murabona yuko dufise indongo z'igihugu cacu zasize n'imbere imbona kazoza k'igihugu igihugu cifashe 2040 igihugu itembe 2060 mumva tudafashe ya mbere ngo duhinduke mu bisata byose twumve yuko ikintu cibiturire twumve ko ikintu cyo kudakora guhena umuntu ngo akora ko atari kurakora ikintu cyo kubahiriza umwanya ikintu cyuko umuntu abonye agiye guheza ikirimwe yari yatoreye kuri batanga kubikora nawe cagatangura kwiba twumve yuko dushaka guhinduka muri byose kandi yuko nubwo ubinduka birundagiza utateguye neza imbere ataho byo kumarira ahubwo haba usanga bije kubera no muvumo n'umuryango wawe rero tugiye tukaraba inyisho twaronkejwe abari ngaho bose baronkejwe tuguma ko bagiye dushingira intahe turizera neza yuko byinshi bigiye guhinduka. Dafroze Nintunze umwe mu bakurikiranye izo nyigisho akaba ari n'umukuru w'umutumba Sagara zone Kibuye avuga ko izo nyigisho zaje hageze kandi zamugiriye akamaro. Natahuye kwibona neza mu ntwaro no gukunda abo usanzwe urongoye gukora neza nimba ahaduhereje ati uburongozi bwiza no utahura no uzotaha neza utashe mu bwizigirwa akamaro zangiriye no kuza ukerebuka usumbiriza uko narindi nkabona ukoresha inama kuyagisha abo dusanzwe turongoye kugira ngo nabo batwizere nimba tuzoheza uburongozi bwacu tubuheze mu kamwe mwe nka Mandela akajambo noshobora kubwira abo twari kumwe twakebuwe twumve inkebuzo twakebuwe kuko zijyanye isho zari zo ukebura indongozi mu mpande zose. Mwamenye ko izo nyigisho zaronkejwe abarongoye abandi muri komine muri zone ku mitumba no mu mashirahamwe atandukanye. Radio Television